Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akazi ho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze nanakwipfuriza kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura kumwe n'ivyo utegekanya kurangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu bihugu bibanyi, nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabakingurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigukusanyiriza hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Ngibi vyo leta isabwa kugira ngo ntizosubire gusaba imfashanyo mu makungu. Igihugu c'u Burundi coba kiri mu bihugu vya mbere vyo mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC gifise abarundi benshi bari ku mugabane wa Buraya ndetse n'ahandi. Nk'uko tubibona mu bindi bihugu biri muri EAC na cane cane mu gihugu ca Kenya, abanyagihugu baturuka mw'ico gihugu baba mu bihugu vya Buraya, Amerika, Aziya baramaze igihe bishimira ku ntambwe ikomeye bamaze gukorera igihugu cabo mu kugiteza imbere. Aha twovuga nko mu mwaka w'ibihumbi 2022 aho amafaranga mvamakungu yinjiye mu gihugu atanzwe n'abo banyakenya baba hanze y'igihugu nyene yangana na miliyaridi 4,27 z'amadolari. Ni amafaranga yasumbije kure ku mafaranga leta ihora ikura mu bidandazwa njabukamazi ishorera hanze nk'icayi, ikawa n'ibindi nk'uko vyatangajwe n'ibanki nkuru yo mu gihugu ca Kenya. Mu Burundi iwacu hoho siko bimeze kuko igihugu kimaze igihe kibura amafaranga y'agaciro ku rugero rudasanzwe. Umuntu agaca yibaza ico abarundi bari mu bindi bihugu bariko bafasha igihugu kugira ayo mafaranga mvamakungu akoreshwa cane mu gihugu aguma aboneka ku rugero rushimishije. Mbega ni igiki kiriko gituma abarundi bari za Buraya n'ahandi badafasha ku bwinshi igihugu cabibarutse nk'uko bagenzi babo muri Kenya n'ahandi babikora? Umwe mu barundi haba mu gihugu ca Suwede ariko atashimye ko tumuvuga izina, haraduha imvo nyinshi zituma bagenzi we b'aba diaspora batumva bafise ishaka ryo guterera mw'iterambere ry'igihugu. Aha hagata amakosa kuri leta y'u Burundi kuba ariyo yabigizemwo uruhara kugira abo barundi bumve bo kwihojeje ivyo guterera umuganda igihugu cabo cabibarutse. Ica mbere ni umuco muke mu bijanye n'uko leta ikoresha amafaranga y'igihugu. Uwo murundi twise izina rya Manirakiza Theodore hasigura ko abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi bataye icizere kuri leta y'u Burundi bitewe n'uko hibonekeza igipfungu mu bijanye n'uko leta igenda ikoresha amafaranga yagenewe imigambi y'iterambere. Aha uwo murundi agatanga akarorero ku mfashanyo nyinshi leta y'u Burundi yahawe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugira igihugu ciyubake inyuma y'ibihe vyo mu ntambara cari kivuyemwo. Kubwiwe ngo ayo mafaranga biraboneka ko yanyurujwe maze ntakoreshwe ico yategerezwa gukora. Ikindi uyu murundi avuga ngo nuko leta aho gushira amafaranga menshi mu bisata vyozanira umusaruro igihugu, ahubwo yihutira kuyashira mu bindi biteza imbere abategetsi gusa. Wofashije woretse, urumva ko intererano zotangwa n'abo barundi ataco zoza gufasha mu gihe igihugu cubatswe gutyo. Uko akaba ariko uwo murundi abandanya ashimangira. Impamvu igira kabiri ni indyane za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015.
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu aho hadukiye indyane za politiki zitewe no kwitoreza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Nkurunziza. Uyu Murundi avuga ko Abarundi batari bake bari mu bihugu vyo hanze bakurikiranye cane ku vyariko bibera mu gihugu cabo. Kuri bamwe bahora barungika amafaranga menshi mu gihugu kugira bakore imigambi yabo ngo baciye bahitamwo kuyihagarika bitewe n'uko igihugu cari mu bihe bitoroshe vy'umutekano. Ngo hari na bamwe mu Barundi ico gihe bababajwe n'uko ababo basigaye mu gihugu bagiye barahohoterwa abandi bakicwa n'inzego z'umutekano. Unyiciye uwanje ataco azize kandi akicwa n'abari mu nzego za leta, wumva iyo leta nosubira kuyiha urwere nkasubira kuyikunda? Benshi mw'abo ba diaspora bahitamwo kurungika amayero canke amadolari mu bihugu bibanyi vy'u Burundi maze akashirwa inshuti zabo avuye mw'ivyo bihugu bibanyi yavunjishijwe. Uribaza bagahitamwo guteza imbere ibindi bihugu bibanyi. Indi mpamvu igira gatatu nuko bamwe mw'abo Barundi hari abo leta yita abansi b'igihugu kandi nabone boterereye igihugu. Mu Barundi bari mu bihugu vya Buraya, Amerika, Canada, Aziya eka no muri Afurika bari mu bice bibiri. Umurwi wa mbere ugizwe n'Abarundi bagiye mw'ivyo bihugu kubwo gukorayo akazi, bagiye kwigayo mu nyuma bagaca biberayo ndetse n'abahabwa ubwenegihugu bwo kuba mu bihugu vyabakiriye. Umurwi wa kabiri nawo nyene ugizwe n'Abarundi baje gusaba akazi bahunze intwaro za kera hamwe n'abahunze ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kuva buje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika iki gihe. Uwo Murundi aba mu gihugu ca Suwede adusigurira ko leta ihari iki gihe mu Burundi hariho abadiaspora yemera n'abandi ifata nk'abansi b'igihugu. Aha kubwiwe ngo leta yari kuba umuvyeyi wa bose ikiga ingene yonywanisha abo Barundi bose. Mu bindi bihugu vya Afurika biciye akenge biramaze kumenya akamaro k'abadiaspora, biraza amadevize bihungukira yinjijwe nabo. Ego twarumvise ishirahamwe rya diaspora Ndundi ariko abarigize turazi ko ari abanywanyi ba CNDD-FDD gusa nabo ni bake cane. Vyobaye vyiza hamwe twese dukoreye hamwe kugira duteze imbere umuvyeyi wacu ari we Burundi. Mu kurangiza, uyu Murundi arababazwa no kubona amafaranga y'agaciro aguma abura mu gihugu c'u Burundi kandi nyene ico gihugu gifise abadiaspora benshi mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Agahamagarira leta y'u Burundi kwitaho abo badiaspora kuko ni ubutunzi bukomeye ku gihugu. Uyu Murundi akaba agira ati leta hamwe yoha agaciro Abarundi bose bari za Buraya n'ahandi, ndazi neza ko itokwigera ibura amadevize ndetse nta mfashanyo yoba igisaba mu makungu. Leta ndayisabe ikore ibishoboka vyose mu kwitaho urwego rw'abadiaspora kuko turazi neza ko urwo rwego rufasha leta bigashimwa yaba mu bikorwa vy'iterambere canke mu kurwiza amafaranga mvamakungu mu gihugu. Nayo kandi ivy'uko umwana afatwa ku nguvu hagaca haba imyumvikano hagati y'abavyeyi sivyo. Uwakoze icaha ngo ategerezwa gushikirizwa ubutungane. Ivyo ni ivyavugiwe mu nyigisho zo gukarihiriza ubumenyi abunganizi mu vy'imibano n'inyifato. Abakuru b'imitumba abaserukira abahuza bagera kuri 30 bavuye mu ntara zine arizo Bujumbura, Meri, Cibitoke, Bubanza na Kirundo zisanzwe zikoreramwo ishirahamwe SFBSP akaba ari naryo ryateguye izo nyigisho rifashwe mu mugongo na Action Medeor kuva kuri uyu wa 27 gushika ku wa 29 Nyakanga 2023 i Bujumbura. Izo nyigisho zo gukarihiriza ubumenyi zari zifatiye ku itegeko ryo gukingama abafatiye ku gitsina, gukingira uwahohotewe hamwe no guhana uwakoze icaha nk'uko tubimenyeshwa na Berize Nininahazwe ajejwe ivy'imibano n'inyifato mw'ishirahamwe SFBSP Burundi. Metere Mbonihankuye Kizito asanzwe akorera mw'ishirahamwe SFBSP Burundi akaba ari nawe yatanze izo nyigisho z'iminsi 3 amenyesha ko bize ahanini kumenya ivyaha vy'amabafatiye ku gitsina n'ico bokora mu gihe higaragaje ivyo vyaha aho bakorera canke se batwara. Twarababwiye ko hariho amatati botorera inyishu n'ayandi badatorera inyishu.
nk'uwafashwe ku ngufu twarababwiye uko bakwiye kumwakira, kumwereka inzira acamwo mu gushikira ubutungane kuko sibo bakwiye kuruca kandi ntibakwiye kunyegeza uwakorewe amabi. Yarabandanije abiganirira ko urubanza rutangurira kwa OPG kubandanya. Abakorewe amabi ntibakunze kumenya aho bitura, ariko abaronyejwe izi nyigisho bahimirijwe ko uwo bazumva yakorewe amabi bashobora no kumutumbereza ahakorera ikigo SFB/SP muri izo ntara zine ikoreramwo, ikamufasha gukurikirana urubanza kandi ku buntu. Leonidas Ngenzabuhoro, umwe mu bakuru b'imitumba bari bitavye izo nyigisho, arashima ku nyigisho baronse kuko zibunganira mu bikorwa bajejwe. Vyatwongereje gutahura uko tugiye gufasha abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Dusaba ko bobandanya badukaburira ubwenge. Ubu akanya katubanye gato. Ese aho muherereye uwakoze icaha co gushurashuza muramushengeza? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.